Muraho neza, murakata neza kuri ukuri ku mafaranga. Hama uyu munsi tukaba tugiye kurabira hamwe ibintu bishika ku 10 bikubuza icubahiro muri societe. Ibintu ntibashobora kunyumviriza ukava ku kintu ca mbere gushika ku ca nyuma. Nuko uza gutahura impamvu hari abantu bamwe ubona bahabwa icubahiro ukabona hari n'abandi baja ahantu ukabona barasuzugurwa. Kuko abantu benshi bari baza bati mbe ni kubera iki abantu batanyubaha, abandi nabo bakiyumvira ati mbe ni kuki mbona aho ngiye hose abantu mbona bamfata nkaho umenga ntaco maze. Ariko ico no kubwira nuko kugira abantu bashobore kukubaha nuko icubahiro atari ikintu habwa n'abantu, ahubwo icubahiro ni ikintu wewe wubaka ku buzima bwawe. Waca ikintu bashobora kucubaka ugasanga abantu rero batangiye gufata nkaho uri umuntu udasanzwe bagatangira kuguha icubahiro. Rero muri video nagutegura ibintu bishika ku 10 bishobora kukubuza icubahiro muri societe. Nuko ntiwashobora kunyumviriza kuva ku kintu ca mbere gushika ku ca nyuma, nuko uza gutahura ukamenya impamvu ubona hari abantu bamwe baja ahantu bakabuba, hakaba hari n'abandi bantu baja ahantu bagashobora kuba babaca amazi bagashobora kuba batabuba. Rero nuko wofata akanya ukumviriza ibi bintu kuko ni ibintu bishobora kuba byo guhindura ubuzima, ni ibintu ushobora gusanga wo bigendera kure ugasanga iterambere ryawe rirutse ku muvuduko wo hejuru, kuko ni ibintu bifasha kandi n'ibintu by'ingenzi mu buzima bwawe. Nitavyumviriza ibi bintu kuko ushobora kuzokwicuza inyuma y'imyaka kanaka. Ariko niwashobora kunyumviriza kandi ugaca ibintu utangira kubigendera kure, nuko ushobora gutangirwa kubaha muri societe. Mu gihe naho utangiye kubaho muri societe, urumva n'iterambere ryawe rica ritangira rizagiruka ku muvuduko wo hejuru. Reka rero tugende n'ikintu ca mbere gituma utubaho muri societe. Ikintu ca mbere gituma utubaho muri societe ni mu gihe uzoba ari wa muntu uvuga cane utabanje kumviriza. Nk'akarero nashobora gutanga ni nko mu gihe uzoba uri nko mu nama ugasanga hariho nk'umuntu bahaye ijambo ariko aravuga, ariko wewe ugajuza umucira muri rya jambo ukaza kuvuga utabanje kumurindira ngo abanze aheze kuvuga. Muri iki gihe abantu bahita babona yuko atari indero ufise, abantu bahita babona yuko wasuzuguye uwo muntu ariko aravuga. Rero mu gihe nawe uzoba wasuzuguye abantu, abo bantu nabo bazohita bagusuzugura kuko nta kuntu na kumwe abantu bazoshobora kukubaha kandi nawe utabubasha. Rero nuko mwokwiga mukamenya igihe co kuvuga, nyamba ari umuntu ubona ariko aravuga ijambo ukabanza ukamureka akabanza agaheza akavuga. Nyamba ushaka kuvuga ugasaba ijambo ugashira urutoki hejuru, hama bakakubaza hama ukabona kuvuga, niho uzoshobora gusanga abantu baciye babona yuko uri umuntu wiyubaha, nabo baca batangira kukubaha. Hamagaze reka tugende n'ikintu ca kabiri gituma abantu bagusuzugura muri societe. Mu gihe uzoba uri wa muntu utubahiriza ijambo ryawe. Iki kintu ko numva no gisigura namba uri umuntu ufata ukemera nk'ibintu nk'abantu, ariko ca kintu wabemerera ntushobore kugishikako, ugasanga ahubwo ibintu wabemereye uzohora uvuga ngo nzo bikazoka muri nzo. Muri ico gihe ibintu wabemereye ntushobore kubikora, abantu bahita babona yuko uri umuntu w'umubeshi, abantu bahita bafata yuko uri umuntu utiyubaha. Kuko mu gihe uri umuntu ubesha, muri ico gihe urumva nta kuntu kumwe abantu bashobora kukubaha. Rero kugira ushobore guhabwa icubahiro muri societe, nuko wokwiga kurinda ijambo ryawe. Namba wemereye ikintu umuntu ukakimwemera uko nyene, hama igihe bamuhaye ukagikora, nivyo vyoba vyiza kurusha aho koza ugenda ubesha abantu babwiye ko uzobemerera uzobakora ibintu kanaka ugasanga ivyo bintu ntushoboye kubibakorera. Navyo vyo gufasha mu gihe wamenya kubahiriza ijambo ryawe. Hama ikintu naco ca gatatu gishobora gutuma ubura icizere muri societe, kigatuma usuzugurwa, ni mu gihe uzoba ari wewe nyene wisuzugura ubwawe. Mu gihe uzoba ari wa muntu wivuga ko amajambo mabi, ugasanga abantu ntibashobora kumva wivuga ko ibintu vyiza. Abo bantu nabo bazohita bafata vya bintu wivuga ko bibi, nabo bahite babikuvugako. Urumva muri ico gihe niwaba uri umuntu utifitiye confidence, muri ico gihe icubahiro cawe uzoba ucisenye wewe nyene ubwawe. Rero nuko mwokwiga kuza mwivugira ibintu bibubaka, hakubivuga ko ibintu mubona byo basenya, navyo bashobora kugira ikintu vyomara mu buzima bwawe. Ikintu naco ca kane gituma umuntu atubahwa muri societe
mu gihe uzoba uri wa muntu ushaka kwama ushimwa n'abantu. Ikintu nokubwira namba uri umuntu wewe ubona ubwawe udashobora kwishimisha ubwawe, nuko ata muntu n'umwe azoshobora nuko ata muntu n'umwe azogushimisha wewe mu gihe uzoba utamaze kwishimisha. Rero mu gihe bazoba babona yuko uri umuntu ushaka gushimishwa n'abantu, muri ico gihe uzoba wamaze gushika umuntu w'umunyantege nke, uzosanga abantu batangiye gufata nkaho uri umuntu utagira agaciro. Rero nuko mwokwiga nyene mukiga kumenya ukuntu wewe woshobora kwishimisha ubwawe, apana uko woza kuhiga ngo abandi bantu abaribo barinda kugushimisha. Reka tugende ku kintu ca gatanu gituma umuntu atubaha muri society. Mu gihe uzoba uri wa muntu utifitiye confidence, kuko nyamba uri umuntu uriko urakora ikintu ariko ico kintu ukagikora uhwihwisha, ugakora ico kintu wumva utifitiye confidence, muri ico gihe n'abantu bazohita babona yuko ivyo bintu uriko urakora yuko atari ivy'iwawe. Abantu bazohita batangira kugutera icizere, muri ico gihe nibamara kugutera icizere uzoba wamaze gushika umuntu umunyantege. Reka tugende n'ikintu ca gatandatu gituma utubahwa muri society. Ni mu gihe uzoba uri wa muntu ushaka kwegereza abantu bagusuzugura, kuko ico nokubwira namba uzobona uri muri kundi ukabona abo bantu urimwo ukabona ntibashaka yuko bokubaha, ukabona n'abantu bashaka yuko utotera imbere, nuko abo bantu babavamwo ukegera kure wewe ugatuma wigira ukwawe, kuko iyo uri umuntu wigendana ugikorera ibyawe ubasha kwisobanukirwa n'ingoga, ubasha kwimenya n'ingoga, navyo birafasha. Rero nuko womenya yuko ukiyegereza abantu ubona batagusuzugura, ukiyegereza abantu ubona bamaze gutera imbere, navyo vyoshobora kugufasha kuko ufise amahirwe menshi yo gutera imbere. Nkunda kubivuga ngaha kuri ku mafaranga, havuga ati mbwira abantu 5 mugendana nkubwira uri. Rero wewe ni waba uri umuntu ugendana n'abantu babakire, nuko mu gihe kiri imbere ushobora kuzoba uri umukire. Ni waba ugendana n'abantu babakene ntibize bigutangaze ne warinda unapfa uri umukene. Rero nuko mwokwiga kuraba abantu, mwokwiyegereza, mukaraba abantu mwoja hamwe, ukaraba yuko ari ba bantu botuma iterambere ryawe giruka ku muvuduko wo hejuru. Reka tuje ku kintu cindwi gituma umuntu abura icubahiro muri societe, bigatuma asuzugurwa. Mu gihe uzoba uri wa muntu udafise position yawe mu buzima bwawe, namba uri umuntu udafise intego ushaka kugerako, nyamba uri umuntu udafise inzozi ushaka kugerako, muri iki gihe abantu ntibazoshobora kukubaha. Abantu bazobona yuko umenga uri umuntu ushiritse, bazobona yuko uri umuntu udafise ikintu ushaka kugerako. Rero muri iki gihe abantu bazoca baguca amazi, uca usanga muri societe ntushoboye kuba wo kubaho. Reka twigire ikintu c'umunani gituma umuntu adahabwa icubahiro muri societe. Mu gihe uzoba uri wa muntu wama usaba cane, kuko ni waba uri umuntu uhora usabiriza, abantu bazohita babona yuko uri umuntu w'umunyantege nke, abantu bazohita babona yuko uri umuntu ataco wimariye. Muri ico gihe rero nibabona yuko uri umuntu w'umunyantege nke, ahubwo abantu bazohita batangira kugufata bagusuzugure, bahite babona yuko ataco umaze muri societe. Rero nuko mwokwiga gukora, mukirinda gusabiriza, kuko kugira ugere ku iterambere nuko bisaba gukora, ugakora ugacoka, kuko iterambere riravuna. Kugira urishikeko bisaba yuko uba wabize ivyuya. Rero nuko mwokwirinda kuza mugenda murasabiririza, mukabaho mukereka abantu yuko mushoboye kwibeshaho hatabaye abantu. Rero urumva mu gihe uzoba ugenda uza gusaba umuntu wiri gusabiriza abantu nta kuntu nakumwe bazoreka kutagusuzugura. Reka twigire ku kintu c'icenda gituma umuntu atagira icubahiro muri societe, kigatuma uwo muntu asuzugurwa. Mu gihe uzoba uri wa muntu utiyubaha mu mvugo no mu nyifato, namba uri umuntu uvuga amajambo ari comportement bizarre, ukaba uri wa muntu wifata inyifato imeze ukuntu, ugasanga uri wa muntu utoga, udakaraba, utamesa, muri ico gihe urumva nta kuntu nakumwe abantu bazoshobora kukubaha, kuko nawe ubwawe uzoba wamaze kwisuzuguza. Rero nuko mwokwiga ukuntu mwokwifata, nyamba ari ibintu uvuga ukavuga amajambo yubaka nkaya wumva ndiko ndakubwira ngaha kuri ku mafaranga, ukifata inyifato imeze neza, ukamesura, ukambara neza, niho abantu bazoshobora kubona yuko uri umuntu wiyubashe. Rero nibamara kubona uri umuntu wiyubashe, abantu nabo bazohita bakubaha nta kibazo. Rero nuko mwokwiga mukamenya ukuntu mwoshobora
kwifata nyamba ari imvugo nyamba ari inyifato mukifata inyifato ya gisirimu niho abantu bashobora kukuba. Reka rero tugende ku kintu ca 10 arico numva tuca dusozereza ko ikintu numva no kubwira nuko nyamba uri umuntu wihanganira ivyo udakwiye kwihanganira muri ico gihe abantu ntibazoreka kugusuzugura, abantu ntibazoreka kugufata nkaho umenga uri umuntu usanzwe. Rero ni waba ubona uri umuntu abantu bakaba bashaka kukubwira nk'ikintu ukumva ico kintu bashatse kurengera mu buzima bwawe, nuko utazocuceceka ahubwo uzocubereka yuko ico kintu yuko udakwiye kucihanganira, ubereke yuko barengere, ubereke yuko ahubwo bakoze nikosa rinini, ubereke yuko nibashobora kugikora ubahe atasho babwete iki kintu ntabwo ndagikunda, ati rero ntimuze musubire kugikora, ukabaha atasho kandi ukaberurira. Muri ico gihe bikoze uko abantu bahita babona yuko uri umuntu ufise agaciro, bagahita babona yuko badakwiye guhora baguma bagusuzugura. Rero ico numva nobabwira nuko abantu bazogufata uko uwabiyeretse, niwabiyereka yuko uri umuntu uciriritse, niwabiyereka yuko uri umuntu wiyubaha, ukabereka yuko uri umuntu uzi agaciro kawe, nukuri sindakubeshe abantu bazoca batangira kukubaha, abantu bazotangira kugufata nkaho uri umuntu udasanzwe. Rero nuko iyi myitwarire ndakubwiye nuko wotangira kumenya ukuntu wotangira kuyisanisha nayo, nyamba ari ibintu wumva woba wakora muri ivyo ukabireka, nivyo byoshobora gutuma ugira icubahiro muri societe, bigatuma muri societe ahantu baye abantu bakubona yuko uri umuntu udasanzwe. Hamagaze nibaze yuko iki kiganiro nyamba wanyumvirije kikaba kirize kigera ngaha, nibaze yuko iki kiganiro yuko cakwigishije kandi wagikunze. Rero ico no kubwira nuko kwanda subscribe ugakora sabone ngaha kuri channel yacu ya Kuri ku Mafaranga, kugira ngo misi yose nitwashobora gushirako ibiganiro nk'ibi uzobe uwa mbere mu kuronka notification, kuko aha kuri channel yacu ni channel dutangiraho inyigisho, atari inyigisho zo kwiryohera, ahubwo ari inyigisho zishobora kubaka ubuzima, ari inyigisho zishobora guhindura ubuzima bw'umuntu. Rero ico no kubwira nuko wakora sabone ugakora like, bishobotse iki kiganiro ukagisangiza n'inshuti zawe, kuko byoba ari by'ingenzi cyane. Hama reka ndabasezere naho ubutaha mu bindi biganiro bikurikira. Je nawe ndagushikiriza bino biganiro ni Mpirama Pascal. Ciao ciao, naho ubutaha, murakoze.